Ikiyaya c'Imbo hamwe n'intara zo mu buraruko bw'igihugu nibwo burere bivugwa ko abanyagihugu baho bari mu ngorane zo kutaronka ibifungurwa bikwiye kubwo runani rw'amashirahamwe atabaza kubijanye n'inzara FuseNet mu mfunyapfunyo ngivyo biva hanini ku mwimbu w'umwaka w'uburimyi B utagenze neza ku buryo abanyagihugu bitabashobokeye kuronka ibibatunga mu kurindira uyundi mwaka w'uburimyi. Iryo kena ry'ibifungurwa nkuko tubisoma mu cegeranyo c'ugo runani ngo ryarunyutse mu kiyaya c'Imbo bitewe n'imyuzurira yononye imirima ikanasiga abanyagihugu baho mu kangaratete no mu bukene butagira izina. Kubwo runani nyene ngo yugagwa ry'imbibe mu gice c'uburaruko naryo nyene ryarasongereye isibe kuko abahegereye batagifise amahirwe yo gukora urudandazwa nkuko bahora babikora, ivyatumye abanyagihugu batagishobora kuronka igitunga imiryango yabo. Ubona ko abatari bake arico cari kibabeshejeho nkuko tubandanya tubisoma muri ico cegeranyo. Iryo kena ry'ibifungurwa ngo riranibonekeza mu zindi ntara naho ariko bavuga ko atari ku rugero rumwe. FuseNet inongera koko nitituka ry'amafaranga y'u Burundi ryaje guhuhura n'ivyahuha kuko ikena ry'amafaranga mvamakungu ryatumye haba ubukene bukabije bw'igitoro, gutyo amafaranga yo kwiyunguruza arongerezwa ku rugero runini. Ibifungurwa navyo ntivyaba bigishobora gushika mu mihingo yose y'igihugu, ari naco gituma ibiciro vy'ibifungurwa nka vyose vyankenerwa vyaduze ku rugero runini mu gihe ubushobozi bwo bwateye busubira inyuma nk'ibirenge. Aha urunani FuseNet rutanga akarorero k'igiciro c'ibiraya ciyongereye ku bice 25% ugereranije nuko vyagurwa mu mwaka uheze, eka n'ibindi bifungurwa muri rusangi ngo bikaba vyiyongeye ko ibice birenga 10%.